Mwaramutse neza igitondo cyiza nshuti bakunzi mukomeje kudukurikira dukurikiye muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tariki ya 8 ukwezi kwa kabiri 2026 by'umwihariko reka mpere ku bantu muri mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari by'umwihariko mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Canada. Ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane. Wowe wamaze gukora subscribe ndagushimira wowe cyane, utari wayikora nawe reba ku ruhande ahanditse ijambo subscribe ukandeho kandi kuzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru bijye bihita bikugeraho ako kanya. Makuru menshi cyane, mbazana amakuru atandukanye, inkuru nziza itashye kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu nguyu ni umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, usanzwe abarizwa mu ishyaka ryitwa Dalifa Umurinzi ariko ritemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda. Barack Obama wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika asohoye amakuru akomeye cyane muri iki gitondo. Mbere gato yuko twinjira kuri amakuru yombi, reka mbanze bagezeho inshamake y'amakuru yandi y'ingenzi kugira ngo tuze kugaruka ku nkuru zacu nyirizina uko ari ebyiri zikomeye cyane muri iki gitondo cyo ku itariki ya 8. Reka mbabwire ko Amerika ishaka ko intambara hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya irangira muri Kamena, no kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza ko intambara ibahuza n'Uburusiya igomba kurangira bitarenze muri Kamena 2026. Ibi yabitangaje kwa 7 Gashyantare 2026 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyagarutse ku byavugiwe mu biganiro byo guhagarika intambara bahanganyemo n'Uburusiya byabereye i Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, byabaye ku itariki ya 6 Gashyantare. Ati Amerika yadusabye ko bwa mbere amatsinda ashinzwe kugirana ibiganiro byo guhagarika intambara iduhuza n'Uburusiya bazahurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Miami mu cyumweru gitaha, kandi twebwe ku ruhande rwacu twemeje ko tuzabyitabira. Abanyamakuru babajije Zelensky igihe intambara bahanganyemo n'Uburusiya kandi ishobora kurangirira, asubiza ko Amerika yasabye ko yazarangira bitarenze mu mpeshyi y'uyu mwaka. Ati abanyamerika batangaje ko bifuza ko gukora ibintu byose ku buryo iyi ntambara ishobora kandi kuzaba yarangiye muri Kamena 2026. Gusa Amerika n'Uburusiya ntabwo biragira icyo bivugaho, ariko Perezida Donald Trump yakunze gushyira imbaraga nyinshi cyane mu guhagarika intambara kuva yasubira ku butegetsi umwaka ushize. Ku rundi ruhande Uburusiya kandi bukomeje kugaba ibitero ku bikorwa remezo birimo inganda z'ingufu muri Ukraine, byatumye kandi igihugu cyose gihura n'ikibazo cy'umuriro mu gihe cyane cy'ubukonje bukabije muri iki gihugu cya Ukraine, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Perezida Emmanuel Macron yihanije uwamwise kadahumeka kubera kuvuga ko ayoboye muri Artificial Intelligence ku itariki ya 4 Gashyantare 2026. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanyujije ku rukuta rwe rwa X ubutumwa bugaragaza ko igihugu cye cyafashe iya mbere mu guteza imbere ibijyanye n'ikoranabuhanga rya Artificial Intelligence. Yagize ati mu Bufaransa dushyira imbere siyanse, niyo mpamvu nasabye isi kutuyoboka ku bijyanye na siyanse. Nishimiye cyane kubona uyu muhamagaro warumviswe n'abantu benshi. Abashakashatsi bakomeye cyane bagera kuri 40 bahisemo Ubufaransa. Yakomeje agira ati binyuze muri porogaramu ya France 2030 twashoye arenga miliyoni 30 z'amayero kugira ngo duteze imbere ubuvuzi, kurwanya imihindagurikire y'ikirere, ikoranabuhanga rya Artificial Intelligence ndetse n'ubumenyi bw'ibanze muri siyanse. Bigaragara ko hari abatarakiriye neza ubu butumwa bwe, aho umushakashatsi kuri Artificial Intelligence witwa Dr. Eli David yasubije ubutumwa bwa Macron agira ati iyi kadahumeka irashaka guhindura Ubufaransa ubuyoboye muri Artificial Intelligence kuri miliyoni 30 z'amayero gusa. Mu gusubiza ubutumwa Macron yagaragaje ko atari ya mafaranga gusa, ahubwo hari na miliyoni 54 z'amayero zakusanyijwe muri 2022 zo gutegura gahunda ya France 2030. Iyi ni gahunda igamije guhindura iki gihugu ikiyoboye mu bijyanye n'ubuvuzi bugezweho n'ibindi hashingiwe kuri Artificial Intelligence. Yagaragaje kandi ko muri Paris Artificial Intelligence Summit hari miliyari 100 z'amapawundi abikorera bahize kuzashora, akazashorwa kandi n'ibigo by'Umufaransa n'ibindi mpuzamahanga hagamijwe guteza imbere Artificial Intelligence. Yamwibukije kandi ko muri 2025 Ubufaransa kandi bwari mu bihugu bya mbere mu gukurura ishoramari riva mu mahanga mu kubaka ububiko bw'amakuru muri iki gihugu. Yagize ati hashowe akayabo iwacu no mu mpano zacu. Arongera ati yego hano mu Faransa dushyira imbere siyanse kandi Artificial Intelligence iri hano, ati kugira ngo rero bidufashe twiyubake kandi duteze imbere isi
ati si ugutukana. Kuko yanditse mu rurimi rw'icyongereza, Perezida Emmanuel Macron yagize ati in France we believe in science, that is why on May 5 I issued a clear and open call to the world for science and truth France. I'm very proud to see that this call has resonated so strongly. Around 40 leading researchers have chosen France. Through France 2030 we have invested. Niho rero yakomeje nyine agenda agaragaza uriya mubare w'ariya mafaranga muri rusange ku bashoye arenga miliyoni 30 z'amapawundi. Hanyuma mbere gato ko tujya ku nkuru yacu ivuga kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, reka mbabwire ko Bill Clinton n'umugore we basabye ko babarizwa mu ruhame ibya dosiye ya Jeffrey Epstein. Bill Clinton n'umugore we Hillary Clinton batangaje ko biteguye kubazwa ku mubano bari bafitanye na Jeffrey Epstein, banasaba ko iryo bazwa ryazabera mu ruhame kugira ngo ibyo bazavugaho byose bizagaragare. Biteganyijwe ko impera za Gashyantare ko aribwo komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahawe inshingano zo gukora iperereza ku bibazo bya Jeffrey Epstein washinjwe gusambanya abagore n'abakobwa no kubacuruza, izahata ibibazo uyu muryango mubano bari bafitanye n'uyu mugabo. Bill Clinton abinyujije ku rukuta rwa X yavuze ko yifuza ko iyi komisiyo yazamubaza ibijyanye n'uru rubanza mu ruhame. Ibi rero yabihurijeho n'umugore we Hillary Clinton wavuze ko ibyo bazi kuri dosiye ya Jeffrey Epstein byose bamaze kubibwira iyi komisiyo iyobowe n'abarepublike. Gusa avuga ko niba bifuza ko bakomeza kandi guhangana babikorera mu ruhame. Ati niba mushaka ko duhangana mureke tubikorere mu ruhame. Muri 2019 byatangajwe ko Bill Clinton yagenze mu ndege bwite ya Epstein mu bihe bitandukanye ndetse arabyemera, ariko ahakana ko yigeze kandi agera kuri iki kirwa cye nk'uko amakuru abishimangira. Ikaze kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, aya makuru atugeraho nk'uko iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe akadomo cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Ndagira ngo wenda duhere kuri inkuru tuyifashishe. Hari ku itariki ya 16 ukwezi kwa mbere 2026 mvuga ko nivuga ngaha bagize bati urukiko rw'ikirenga rwemeye kwakira ikirego cya Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Bivuze iki rero? Bivuze ko urukiko rw'ikirenga rwategetse ko ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza agaragaza ko ingingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza shinjabyaha inyuranye n'ibiteganywa na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga cyakirwa kikazasuzumwa. Umunyapolitike Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ikirego agaragaza ko ingingo y'106 yerekeye imiburanishirize y'imanza shinjabyaha itandukanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo 29 agace ka B 61 n'izindi, asaba ko yakurwaho. Iyo ngingo igaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impungenge cyangwa se impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barabaye ifatanyabikorwa cyangwa se ari ibyitso by'ukurikiranweho icyaha, bahamagaza kugira ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko iyo urukiko rumaze kubaza abahamagawe mu rubanza bagasanga nta bimenyetso bituma rero bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza iburanisha batongeye kandi guhamagarwa. Iyo rusanze ibisobanuro batanze bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Ingabire Victoire Umuhoza yatanze icyo kirego bishingiye ku rubanza ubushinjacyaha buregamo Sibomana Sylvain na bagenzi be mu rukiko rukuru, aho umucamanza yamuhamagayemo agatanga ibisobanuro byaje no gutuma rutegeka ubushinjacyaha kumukora iperereza ryatumye afungwa. Urukiko rw'ikirenga rwabanje kwemeza ingingo y'uko Ingabire Victoire Umuhoza afite inyungu zo kurega kuko ibiteganywa n'ingingo y'106 byamugizeho ingaruka ku giti cye kandi bikaba byazigira no ku muntu uwo ari wese. Uhagarariye intumwa nkuru ya leta yagaragaje ko urubanza rutazasuzumwa kuko hari urundi rubanza rw'uwitwa Mutebwa Alfred rwasuzumye ku ngingo isa n'iyari ya 121 kandi ko yaje no guhindurwa biturutse kuri urwo. Yavuze ko hari ubwo ubushinjacyaha kandi bushobora kubura ibimenyetso kubera uri kurikorwaho yahishiriwe ariko bikagaragara mu rukiko. Uyu munyamategeko nubwo umucamanza ategeka ubushinjacyaha gukora iperereza ariko atagena ibiva mu iperereza, kandi ko iyo bigaragaye ko nta bimenyetso bigize ibyaha
urubanza rukomeza. Abahagarariye intumwa ya leta bagaragaje ko hari ihame rya res judicata bisobanura ko urubanza rwamaze kandi kurangira neza kandi bikozwe n'urukiko rufite ububasha, rutongera kandi kuburanishwa ku nshuro ya kabiri hagati y'abantu bamwe ku kibazo kimwe. Ingabire Victoire Umuhoza yerekanye ko kuba itegeko ritegeka ubushinjacyaha gukora iperereza bigaragaza ko n'ibivamo biba byamaze gufatwaho icyemezo. Yavuze ko nubwo urukiko rwari rwarafashe icyemezo urubanza rwa Mutebwa Alfred ariko uburyo bushya ingingo yanditswemo unyuranyije n'itegeko nshinga. Hanyuma rero urukiko rwavuze ko hakurikijwe ibitekerezo by'abahanga mu Bufaransa barimo n'abarimu muri kaminuza bigisha amategeko bavuga ko ihame rya res judicata iyo harebwa igitekerezo gikubiye mu itegeko riregerwa, rwagaragaje ko iryo hame ridakuraho ko rwagira ibyo rugorora cyangwa se ruhindura. Rushingiye kuri ibyo bitekerezo kandi rwavuze ko ihame rya res judicata ritubahirizwa ku itegeko ryanditswe bushya, bivuze ko ryongera kandi kuregerwa nk'uko byakozwe n'urukiko rw'ikirenga rwo mu Buhinde. Ibyo kandi ngo bikorwa hagamijwe kumenya niba umushingamategeko yarubahirije icyemezo cy'urukiko ku ngingo yari yararegewe mu kuvugurura itegeko. Urukiko rw'ikirenga rwagaragaje ko ubwo itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ryavugururwaga hitawe cyane ku cyemezo cy'urukiko, ariko iyo ngingo igumana igitekerezo cy'uko urukiko rushobora kandi gutumira abantu mu rukiko nubwo ryahinduye uburyo bikorwamo. Urukiko rusanga hari ibintu byahindutse muri iryo tegeko, rikaba kandi ryarashyizemo ibitekerezo bishya ari nabyo kandi biregerwa mu rubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza. Urukiko rw'ikirenga rusanga ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza gikwiye kandi kwakirwa kugira ngo gisuzumwe. Rwategetse ko iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya 4 Werurwe 2026. Bisobanuye ko urubanza rwa bamwe mu bahoze ari abarwanashyaka ba Darifa Umurinzi barangajwe imbere na Somana Sylvain urukiko rukuru ruzakomeza nyuma y'uko uru rubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza rufashweho icyemezo n'urukiko rw'ikirenga. Mbibutse ko kandi iminsi mike ishize uyu nguyu twavuzemo ngo intumwa nkuru ya leta, bahagarariye intumwa nkuru ya leta ni Minisitiri w'Ubutabera cyangwa se ufite mu nshingano ubutabera, akaba rero ari Dr Rugirashebuja Emmanuel. Mu minsi mike aherutse mu nama, ndumva ari inama yarimo umugabane Burayi, yaje guhura n'umuhungu wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza yitwa Remy Amahirwa. Remy Amahirwa amenyekana ko yigeze kwandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bashyire igitutu ku gihugu cy'u Rwanda bafungure nyina Ingabire Victoire Umuhoza, avuga yuko afunzwe ku mpamvu za politike. Hanyuma mu guhura uyu Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda yijeje uyu muhungu wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza ko nyina azahabwa ubutabera bukwiye. Ati azahabwa ubutabera bukwiye, ati nakwizeza ko rwose ubutabera buzamugeraho kandi ubunoze. Nyuma y'ibyo byabaye nyuma y'uko n'ubundi bari baramaze kwemeza yuko urukiko rw'ikirenga rwemeye ubusabe kuri kiriya kirego cye, ubundi ntabwo babijyagaho imbizi ariko baza kucyemera. Bivuze ko rero tariki ya 4 ashobora kuzaba inkuru ikomeye cyane yuko wenda Madame Victoire Ingabire Umuhoza ashobora kuba yanatsinda urukiko, hanyuma akaba yasohoka mu igororero rya Nyarugenge riherereye i Mageragere. Reka rero mpindure ingingo ndebe n'andi makuru atandukanye makeya kugira ngo tugire dusatira umusozo, ariko kandi mbabwira ko uwitwa Donald Trump amagambo yanditse kuri Barack Obama, aho rero mu by'ukuri yavuzweho n'abantu benshi cyane. Reka nyagarukeho gatoya. Trump yasohoye amavideo yerekana Barack ndetse na Michelle Obama nk'inguge, hanyuma rero aca arayafata nk'uko ikinyamakuru cyabyanditse. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yacishije video ku mbuga hwaniro yarimwo agace clip k'ivanguraruhu kerekana Barack Obama na Michelle Obama n'umugore we nk'inguge, ingagi mu Kinyarwanda, hanyuma aca arayifuta. Aka gace kari gaherekejwe n'indirimbo ivuga ngo The Lion Sleeps Tonight, kuvuga mu Kirundi tuti intare iraryamye muri iri joro. Kari kumpera iya video ifise amasegonda 62 yacishijwe ku mbuga hwaniro yarimwo ibivugwa ko ari ubusuma mu matora y'umukuru w'igihugu
byo muri 2020 avugana n'abanyamakuru nijoro kwa gatanu. Trump yagize ati nta kosa nakoze, avuga ko yaravye intango yonyene y'ivideo imbere yuko isohorwa ku mbuga hwaniro n'umukozi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu, kandi ko atarazi yuko ifise ibishushanyo vy'umuryango wa Obama. Umukenguzamateka wo muri Republike Tim Scott akaba kandi ari umwirabure yaciye asaba Trump gufota ubutumwa, avuga ko ari ikintu c'ivangura ruca mbere kibi mbonye kiva mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu ntango Maison Blanche White House, ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabanje kuvuga ko ayo mashusho atakibazo ateye, ko ari video y'udukino two ku mbuga ngarukana bumenyi ibwira abariko bayinegura guhagarika ivyo gushikuza. Ariko inyuma y'uko abatari bake babiteye ivyatsi, harimo abakenguzamateka batari bake b'abarepublikani, video yahavuye ikurwa kuri konti ya Trump yo ku rubuga hwaniro rwiwe Truth Social. Ariho mu nyuma Maison Blanche yaza kuvuga ko umukozi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu yihenze abishira ku mugaragaro. Iyi video kandi irekana abandi batari bakeya bo mu mugambwe w'abademokrate nk'inyamaswa, harimo umushingamateka wa New York Alexandria Ocasio-Cortez, umukuru w'igisagara ca New York Zohran Mamdani, hamwe na Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire. Eka na Joe Biden kandi yasubirijwe na Trump muri Maison Blanche, yerekanwa nk'inkende ariko irarya umuhwi. Barack na Michelle Obama naco baravuga kuri video. Iyi video ni imwe mu mavideo aharurwa muri mirongo yasohowe mw'ijoro kuri konti ya Trump ku rubuga hwaniro rwiwe rwa Truth Social. Jewe ndaba ibintu ati vyinshi cane mu bihumbi, niko Trump yavuze igihe yari mu ndege irerura umukuru w'igihugu Air Force One nijoro kuwa gatanu, akongera ko amaze kuraba agace gatoya gusa yaciye ayiha abantu mu bisanzwe bategezwa kandi kwiraba yose. Avuga ko yakunze ibijanye n'ubusuma bw'amatora vyari muri iyo video, ariko ko iyo abakozi bo mu biro vyiwe bayiraba bategerezwa kuba bayikuyeko. Ati twaciye tuyikurako, ati tumaze kubibona bamwe mu bamuneguye nabo mugambwe wiwe w'abarepublikani. Umukenguzamateka Scott wo muri Caroline du Sud akaba ndetse n'umugenzi mfe wa Trump yanditse ko izeye ko ari iremetanya, kuko ari ikintu c'ivangura ruhu ca mbere kibi mbonye kiva mu biro vy'umukuru w'igihugu. Yongeyeho ati umukuru w'igihugu yategerezwa kubikuraho. Uwundi mu Republikani umushingamateka aserukira New York Mike Loyo akaba avuga ko ari ikintu kibi cane kandi giteye isoni cane, naho vyoba vyakozwe n'ibigirankana cane mu kwihenda, imbere yo kongera ko igikwiye gufutwa vuba bwango kandi akabaho gusaba ikigongwe. Eka n'inyuma y'uko iyi video kandi kuweho ko abanegura babandangije banegura. John Curtis n'umukenguzamateka munyarepublikani wo mu ntara ya Utah yanditse ku mbuga hwaniro ko iyi video ari ivangura ry'ubuyobe kandi ridashobora kubabarirwa. Avuga ko ari ikintu kidategerezwa gutangazwa canke ngo kigume ku mbuga umwanya munini, nk'uko bitangazwa n'imbonesha kure ya CBC ikorana BBC muri Amerika. Umushingamateka wa Florida Byron Donalds, inshuti y'igihe kirekire ya Trump, akaba ariko yiyamamariza ikibanza ca Buramatari, yamagaye muri Maison Blanche inyuma y'aho iyi video isohorewe, bamubwira ko vyakozwe n'umukozi yemukiye umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Yasavye Maison Blanche muco ku gitigiri c'abantu bafise uburenganzira kuri konti y'umukuru w'igihugu n'ingene bigenda kugira ngo ibicishwaho bitangazwe, ariko nta nyishu iraronka. Mu rwandiko yarungikiye BBC, umunyamabanga ajejwe kumenyesha amakuru muri Maison Blanche Caroline Leavitt yavuze ko aka gace kavuye muri video yo kuri internet yerekana Perezida Trump nk'umwami w'ishamba, abademokrate nabo ndetse nk'abakinyi muri filime The Lion King. Ndabasavye mureke gushikuza, mutangaze ibintu vyozanira inyungu abanyagihugu na Amerika, niko yongeye ko Caroline Leavitt imbere yuko iyi video yifutwa. Derek Johnson, mukuru w'ishiramwe National Association for the Advancement of Colored People rirwanya ubusumbane bushingiye ku ivanguraruhu, avuga ko iyi video ari ikintu giteye isoni kandi kibi cane,
kidashobora kubabarirwa, aca yagiriza Trump kugerageza gusamaza abantu ku kibazo ca Jeffrey Epstein hamwe n'ubutunzi buriko buratembagara. Ben Rhodes yahoze ari cegera c'umuhanuzi mukuru mu vyo guhangana no guhanahana amakuru ku bijanye n'umutekano w'igihugu muri Maison Blanche ku butegetsi bwa Barack Obama, agira ati reka bizokurikirane Trump ndetse n'amacakubiri bari inyuma yiwe. Ati muri kazoza abanyamerika bazokwiga bene Obama, ati n'abakundwa mu gihe kandi nawe Trump bazomwiga nk'agatotsi ku gihugu cacu ca Amerika. Mu butumwa buto yacishije ku mbuga hwaniro, buramatari w'intara ya Illinois GB Pritzker yavuze ko ati Trump arangwa n'ivanguraruhu. Ibiro vya buramatari w'intara ya California Gavin Newsom yabyanditse biti kuri X biti inyifato iteye isoni y'umukuru w'igihugu. Buri mu Republikani wese ategerezwa kandi kwiyamiriza ubunyene. Trump azwi ko kuva kera yamye anegura yongera kandi yifatira mu gahanga Obama mbere y'iko ashikira ku butegetsi mu kiringo ciwe ca mbere. Trump ntiyahengeshanya kuvuga ko Obama yavukiye muri Kenya mu gihe yavukiye mu ntara ya Hawaii muri Amerika, akavuga ko atarafise uburenganzira bwo kuba umukuru w'igihugu. Nyuma yavuye yemera ko Obama ari imvukira ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero dusoreze ahangaha, ariko kandi mbabwira ko muri Republika Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba aho mama 23 ikomeje guhangana na coalition no kuvuga FARDC, FDLR, ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB ndetse n'abacanshuro b'abazarendo n'abacanshuro batandukanye b'abazungu. Ndetse hari amakuru ku munsi w'ejo wacicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko uwitwa Eric Prince, uyu nguyu ni umucanshuro mukuru wa Black Water cyangwa se umuyobozi wabo, bivuga ko yaba yarafatiwe hariya mu mujyi wa Uvira n'abarwanyi ba mama 23. Dutegereje kumenya ngo ese mama 23 iraza gutangaza koko uyu Eric Prince yaba yarafashwe cyangwa se yaba ari amakuru adafitiwe gihamya kugeza magingo ngaya, kuko abonye kimwe bitangazamakuru by'abaje witwa Dr. Oscar Balinda, umuvugizi wungirije wa mama 23, yavuze ko atajya aherekeza abacanshuro. Ati ayo ngayo makuru rwose mugomba kwibaza witwa Lieutenant Colonel Wiringoma, nawe muvugizi wa mama 23 mu rwego rwa gisirikare. Abantu benshi bategereje kumenya ngo rero uyu munsi cyangwa se ejo haza kuba hatangazwa niba Eric Prince yaba yaramaze gutabwa muri yombi cyangwa se niba byari ibihuha cyangwa se speculations, rumors. Reka bashimire mwifuza